Hello my people, nize ko mumeze neza aho murere hatandukanye. Hanyuma muri no video ndakuzaniye application y'ubwenge, application igufasha ni cyane ku bantu bashaka kwiga ibintu by'indimi cyangwa se ku bantu usanga baherereye ahantu hatandukanye. Ni application igufasha kwiga ururimi, ikagufasha ikagusomera ubwo rurimi kandi ikaguha ururimi ubwo ari bwo bwose wifuza kwisi. Ushaka kuri umuntu akunze gufata ingendo ahantu hatandukanye mu bihugu bitandukanye, ugasanga urakenera ururimi kanaka. Wowe ikintu bigusaba birasaba ngo ushitse muri ico gihugu umenye nuruhe rurimi bavuga muri iki gihugu. Umaze kurumenya ukamenya izina ryago uca typinga muri iyo application. Mwumva ko ari ikigo cy'ubwenge. Rero mbere ko tuja mu cigwa nyezina ngusaba muri mushasha banze ukore subscribe kuri channel yacu kugira hatega video nimwe izo kwigira igucika. So waza kunyarukira muri Play Store nyene nkuko bisanzwe, no twama twivomera ama application yose y'ubwenge. Ya hanyuma waza kuza no muri recherche kuri kano kantu hepfo ku bantu batazi ngene usacinga ikintu muri Play Store. Umaze gushika ngaha waza ufyona hano hejuru, ufyona nko kwandika ijambo Google Translate. Ubundi iyo ugiye muri Play Store haza ama application menshi iyo ukoze search. Ako narabwiye ingene umenya application yizeho cyangwa se y'ukuri, ucuraba ya ifisa ama downloads menshi, ifisa ama téléchargement menshi. Hanyuma umaze gutypinga Google Translate ucugaruka kuri kano kantu kameze nka karuzo hano hepfo canke nka kirore, ucukubita search. Yes my people, ubundi ama translate aza kuza urabona ko ari menshi, ana ngo Go Translate ngo iki sawa. Wewe iyo uza gutora iri Rio, ni yitwa ni yitwa iyi yanditse ko Google Translate. Uza gusanga ifite amateshajema ashika 1 billion umuriyaridi w'abantu bayiteshaje. So twebwe nyene dusanzwe tuyifise, gusa ntacu reka dukore update kugira ngo turabe ko buri kimwe cyose twifuza tukironkamo. Uza gusanga ifite abantu umuriyaridi bagiye bayiteshaje. Yes, waza kurinda nyine téléchargement ihere. Ndakwereka ingene ushaka kuyigira ururimi ubwo ari bwo bwose. Novuga ino application ni application y'ubwenge, irimo ibintu byinshi byose turaza kugenda tubirabira hamwe. Wewe ubonye ijambo iryo ari ryo ryose, reka dufata nk'akarorero nk'abantu turi kumwe nko muri groupe y'icyongereza, sivyo? Ndashaka gutanga nka vocabulary cyangwa se nk'ikindi kintu cyose. Ndashaka gutanga nka vocabulary cyangwa ikindi kintu cyose. Ana nk'izi ni vocabulary tugenda dutanga izi. Ukabisanga nk'akaroro nk'iryungane ntuzi, abyumva ntuzi kurisoma. Ya, reka dufate nk'akaroro to love. Urabona ko hano badusiguye ko ari gukunda. None cyangwa ugasoma nko ku mupira nk'ahantu ari hose. So ino application ndabibereka ingene ikora, waza kuza uyinjiremo nk'uko. Okay? Wewe uraselectinga ururimi rwo rwose wifuza kwisi. Nta rurimi na rumwe hano rutarimo, usibye ko ikirundi gisubirwa n'ikinyarwanda. Murazi ko ikirundi kitari hariho amajambo bataraheza gukosora neza muri systeme. Okay, ucuza hano ukacushirayo English, usacinga English kuko indimi nyinshi ntuwosacinga ngo ntuwomanura ngo heze. Hanyuma hano ucuza ugire Kinyarwanda. Right, murabona twamaze kubisetinga. Muri ico gihe nyimba ushaka we kwiga icongereza, sivyo? Ucuza na rya jambo ngaha. Okay, uca wandika to love. Suko nuko to love. No kuvuga umaze kubona to love, urabona ko handitse gukunda. Okay, hano murabona hari akantu kakamikro hano mu congereza, kandi na hano mu kirundi hari akantu kakamikro. Wowe rero ushaka kwiga icongereza nk'akarorero utazi ngene basoma iryo jambo, ucuza kuri kano kamikro aka kano hejuru mu congereza ukacuga fyondako. Muze kumviriza to love. Ndibaza urikura vyomba yuko ici ibigusomera. Ya ikirundi umva ico birakigora nyene, ikirundi nta birenze. Nko reka nka tugire twandike nk'akarorero ingengabihe ni orere, sivyo? Iri jambo sawa, ucugira ruturunga kugira kano kamikro kiyafisha nkiri. Urabona schedule.
wabyumvise ngaha rero nta mpamvu ndibaza yuko nk'abantu turi kumwe muri groupe boza baransaba ngo none ngo ibintu ngo tubisoma gute ngo bimeze gute ngo dusomere ndibaza murabibona ijambo ryo yose kandi rero ngaha icongezaho coroheye umaze gusoma amajambo nka 200 ucobona ingene ibintu bigenda biraza schedule ngo tuje twandika mu irindi jambo nk'akarorero tukajyandikayo nk'uko ngombwa it is important ni ngombwa important yes my people important ndibaza ngaha ko atakibazo mwamaze kubibona okay akandi kantu rero ka kabiri tugoma turabira muri translate ndibaza murabona hano hepfo hari akantu bita lens aka kantu rero ka lens urashobora gufata nk'ifoto sorry my people ucukenstara ukakashira ku gihe tugende tukarabye nako nyene reka turako video atari ndende Google Lens akantu reka nzoshanza ndakabasobanurire munyo okay ntaco reka tukagireko ndakabereka akamaro kako no vuga turaza kuza ngace tukora install tugashire ku gihe okay atashaka kwifashisha ngaha ntaco no kuvuga ngaha ni nkamwe ubufise nka text nk'igisomwa malheureusement unfortunately I don't have any text in my phone I don't have any GPG picture text in my phone yaba mfise nk'ifoto ngaha muri telefone naca ndabereka ingene uyimporting urayimporta ikinjirayo sivyo uraja muri galeri ukaraba nk'akarorero nk'iki ndabereke ushoja muri galeri ukagishiramo hanyuma ikigusigurira mu rurimi wipfuza okay now you can translate images nko iri jambiri urabona cari kigiriki urabona ni kigiriki Greek to English sinzi ko mwabibonye neza reka ndabibereke neza iri jambo bundi ni igikigiriki sinzi ko mwabibonye ihitayo nyine iri translating nce ndoga hano hejuru aha hejuru nkagira nka kinyarwanda iyi foto cinsigurira mu kinyarwanda noneho urashobora guhindura amashusho okay reka dushanje ndabereke umva murabona ko akantu k'ubwenge umva wifite nk'ifoto nka text nk'ikintu kanaka urashaka gufata nkajya ama verbe yose mba narungitse umva ushaka ibigusiga byoroshe urashaka gufata nk'ijya text yose narungitse ukaca kubita screenshot okay reka ndabibereke ngene bigenda uraza ngaha cyo turaba nka text iri mu Congereza the simple okay murabona kano kantu the simple future tense is used to describe actions that will happen in the future. It is usually formed with will plus verb be going to nibindi okay reka cyo tugira screenshot y'aka kantu cyo tukagira gato ntitwende kubigira byose aka tuza aka dufate ko wewe ugomba kwisobanurira ka cyo tukaregistra nkuko okay tugesha tuza muri ya translate comme ça cyo tuza hahandi aha cyo tuza comme ça cyo tugurura iyi lens cyo tuduga hariya hejuru aha kuri aka kamera aka cyo tu-importinga kaga foto cyo tuja kukarondera ingaka okay urabona ngaha aka gafoto kaje kari mu ntuzenye cyatuja ngaha kuri ahandi translate aha urabona ino hepfo hari tuja mu tuyafish cyatuza kuri translate sava kwera aha hakorerwa byinshi hanyuma igihe coroshe kizaza gikoresho mabona ko yahise yishira mu kinyarwanda mabona ngaha ko yahise yishira mu kinyarwanda ahashaka no yishira no mu gifaransa muze kurabangire French le futur simple est utilisé pour créer des actions qui se produiront n'ibindi okay aha ndashaka gukoresha even Swahili wakati ujao rahisi hutumiwa kueleza vitendo ambavyo vitatokea wakati ujao okay ndibaza
muriko murabibona. So iyi application rero ni application y'ubwenge, murabona neza yuko umuntu utayitunze muri telefone aba ari umuntu uriko urahomba. Ni application umuntu wese akwiriye gutunga 2025. Thank you for watching this interesting video. Ukaba wayikunze cyangwa se ukaba nawe wifuza ikindi cigwa twagukorera, andika muri commentaire turakugira ngo tubifashanye. Thank you.